Yesu ashimwe cyane bene data. Yesu ahabwe icubahiro. Ndashima Imana ko Imana yaturinze ikatugirira neza. Gushika munsi twikomeye Imana ihabwe icubahiro. Tumaze iminsi kuri teme yitwa gusenga. Tubona akamaro ko gusenga, tubona urutonde rwo gusenga, tubona n'igituma amasengesho atishugwa. Kandi twaturinze ko yishugwa. Yesu nahabwe icubahiro. Uno munsi yo turaraba rero hari amasengesho Imana yishura byihuse nayandi Imana yishura haciriye. Yesu nahabwe icubahiro. Rero hari amasengesho Imana yishura byihuse kubera ibibona ikibazo gihari kwitisha uwo mwanya, hari ikindi kintu kibi kiri bubeho. For example, ashobora gusenga usaba ibyo kurya. Urabona ko abantu benshi ntibasenga basaba ibyo kurya umenga turabyamana tumatwivise. Mugabo hariho abantu bajya ariko basenze kandi bagize amasengesho wisonzere. Yesu nashimwe cyane. Ibyo abantu benshi mumenya, ariko mumenye ko hari abantu benshi bagira ko basenze gose. Yesu natugire neza. Rero iyo usenga nk'ibyo kurya, Imana irabiguhereza. Nikurindiza mu kwezi kubona cyangwa mu ndwiza kubera ibibona ko iteguye ibyo kurya uwo mwanya ushobora no gucikana ugapfa. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu nashimwe cyane. Twebura muri Bibiliya ni byinshi Imana mu isezerano rya kera yagiye yishura abantu kugira ngo ikintu kibi cyari kigira kize kiveho. Iriya nkuru ya Esteri dushobora kwitabaho cyane. Murayizi ko abayuda bagira bagesezwe kubera Hamani yari yashavuye ngo Mordecai ngo ramusuzwe ngo ntamunamira ngo muramutse nk'abandi ko bamuramutsaga. Yesu natugirire neza. Ariko Mordecai n'abayuda na Esteri barasenga iminsi 3 kugira ngo Esteri azaseruke imbere y'umwami, agire igikundiro imbere y'umwami. Murabona ko amasengesho yasenze direct Imana ikaciyishura. Ujye munsi wa 3 Esteri aserutse imbere y'umwami, umwami aramuryohererwa. Yesu nashimwe cyane. Iyo masengesho Imana yaciye iyishura kubera hari ikibazo. Iyo Imana itayishura kijya gihe abayuda bari gupfa. Urumva ko iryo sengesho riba gihutirwa Imana yishura. Turabona handi Salomo aho yagiye gusenga akimara kuba umwami, yaragiye arasenga asaba Imana ko Imana yomuha ubwenge. Yesu nahabwe icubahiro. Imana irabumuha kubera Imana yaramwishimiye ko atasabye kuramba canke kwica abasi biwe, ariko Imana yasabye Imana ubwenge bwo gucira imanza abantu bayo. Yesu nahabwe icubahiro. Turabibona rero ko Salomo bukeye haza abagore babiri muri Bibiliya bita ko baramaraya babiri babanaga barabyara, babanaga mu nzu imwe. Hama umwe aza kuryamira umwana we, bajyamiye umwana wiwe arapfa. Abyutse ubona ko yapfuye, ashafata umwana wiwe amutereka ku rundi ruhande ngo wa mugenzi we kubera yarasinzire atora umwana wiwe akomeye amujya mu kimande yiwe. Hama umugenzi we abyutse abona umwana yapfuye, ariko bukeye aravinasa abona umwana suwiwe. Ati ngo shukura nawe ndabona mu nzu ngo uyu mwana watwaye nuwanje kubera uwanje sukwasa. Wandira mushukana ravuga utyaye ngo suwawe wo wamujyamye arapfa ntugicumbaza. Ubwo ngombwa ko bagenda ku mwami Salomo bamubwira ibyo bintu byabaye abacira urubanza. Yesu ntabwo icubahiro. Turabona rero ko bagiye imbere y'umwami Salomo. Salomo biramurenga ko umwe wese avugaga umwana akomeye nuwanje atupfuye n'uyu. Salomo aravuga okay, mushire umwana ngahonye mumpereze inkota. Salomo aravuga cyane rero kuri mwese muvuga ko umwana akomeye ari wanyu, ngira ndamusaturemo kabiri umwe wese ndamuhereza igice ciwe. Yesu nahabwe icubahiro. Uwo mwanya nyene mama nyene uriya mwana akomeye aca mujyama ko aravuga mwami wanje uyu mwana ntugire ico umugira, muhereza uwo mama amutware basi atwara umwana akomeye ntuhinde umumanyura. Wa undi nawe yari yamuhinduye atari wiwe, niwe gumye avuga ngo ego musaturemo kabiri umwe wese twese tumuhombe. Salomo acabona ko uriye yagize ikigongwe ngo ntibasature umwana ko ari we nyina w'umwana. Hamuriye yavuze ngo bamusature bamuhombe wese bose ko atari we. Ubwo Salomo ico yagize yaciye afata wa mwana amuhereza mama afise ikigongwe. Babagore bataha gutyo, abantu bose baramutangara Salomo baranezerwa, babona ko babona ko ari ubwenge Imana yamuhaye. Yesu nashimwe cyane. Murabona ko rero iyo ni sengesho Salomo yasenze bukeye Imana rikoresha. Imana biramwishuye nuko ko yavuye hajyanye ku musozi ubwenge Imana imushizemo bukeye
nabikora bwa bwenge buragaragara mu bantu barabibona. Yesu ntabwo gucubahiro. Rero hari isengesho usenga kubera gihutirwa Imana ikaza ikarikora kandi ko iryo sengesho rihesha Imana icubahiro. Yesu nashigwe hejuru. Turabona andi masengesho rero Imana yishura hatebye. Yesu ntabwo icubahiro. Turabona inkuru ya Aburahamu na Sara. Bari barasenze kuva kera Imana ibaha umwana. Babyumva? Barateba. Babona bariko barasaza batarabona umwana. Hama Sara abwira Aburahamu ngo avyarane n'inshoreke yiwe bariko barasaza. Petete bane bazovyara. Maze ko Aburahamu yavyaranye n'inshoreke yiwe abyara Ishimayeli. Hama Aburahamu akamasengera Ishimayeli ngo Mana urandabira umwana ko bamumotse. Ariko Imana amubwira oya, umwana akubwiye suwo, nakubwiye umwana uzovyarana na Sara. Bisigura ko nubwo bari bashaje iryo sezerano Imana yari yararibitse yateza kurishitsa. Ryasengesho bari barasenze Imana yari ikiyibuka yategerezwa kuribishura. Nuko turabona ko Imana yabishuye rijya sengesho ryabo bageze mu zabukuru barashaje. Ibrahim afise imyaka igera ku 100, Sara afise imyaka 90, ibaza umukecuru imyaka 90 akavyara. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nahabwa icubahiro. Nuko iryo sengesho rero Imana ibaribitse ikakwishura hageze. Rero hari sengesho rero Imana yishura hageze. Imana rero yabize iryo sengesho igishura hageze. Yesu nahabwa icubahiro. Rero ni byinshi Imana yishura uko ishatse. Imana n'umunyabuntu, urabyumva? Hari amasengesho atandukanye rero. Hari sengesho usenga bisanzwe ko dusanzwe usenga bisanzwe, akaba n'indi sengesho ryo kwinginga. Isengesho ryo kwinginga ryoyo urarisenga nturihagarika. Nuko ko imisi yose uko ufukamye usenze mu gatondo urasenga, uko ufukamye usenze saa 6 urasenga, uko ufukamye usenze saa 9 ukarisenga, uko ufukamye usenga mu ijoro ukarisenga. Ni sengesho usenga misi yose gushika naho ubonye gishuwe. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashigwe hejuru. Isengesho kwinginga ushobora kuba uri kurasengera umuntu w'iwanyu agwaye. Umuntu aragwaye, ararembye, afise peut-être ingwara idakira, afise ikibazo kidasanzwe. Rero ukamusengera. Nuko ugira isengesho ryo kwinginga. Winginga Imana kubwiwe. Imana imwishure. Imana imugire neza. Imana imugarukeko. Nuko iyo sengesho ryo kwinginga ntusho kurihagarika. Urarisenga gushikaho gishuwe. Nuko giye umara imyaka ingahe ugu muri senga gushika naho gishuwe. Iryo niyo sengesho ryo kwinginga. Mu bimenye rero hari isengesho ryo kwinginga urarisenga gushika naho ubone wishuwe. Muri Timoteyo wa mbere turayibona igice cya 2 katubasome. Igice cya 2 dore ku murongo wa 3. Yesu nahabwa icubahiro. Ijya mbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Kandi cyane abami n'abashizwe hejuru bose kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turinya nka mugayo rwose. Yesu nashimwe. Ibyo nivyo byiza byemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Yesu nashimwe. Ngaha yabatubwira ni Paulo yabwiraga Timoteyo abwira ko bakwiye kwama binginga, urumva basengera abantu bose cyane n'abakuru. Nukuvuga ko dusenge kwinginga gusenga abantu bose. N'ubu unye turi mu bihe tuko turasenga twingingira isi yose kugira Imana ihindure ibiriko biraba ku isi yose. Yesu nahabwa icubahiro. Twingingira abakuru b'ibihugu, twingingira ibihugu byose, twinginga kugira ngo Imana igire icikoze muri kino gihe. Niyo muri gihe twingiye cyo gusenga twinginga. Turasenga twinginga Imana kugira Imana ihindure ibiriko biraba ubunye, dusubire muri bwa buzima bwiza twahoramo canke burenze uje twari turimo. Nico gituma rero tubandanye gusenga n'ubu kugeza igihe tuzobona byose birangiye, ibintu byose bisubiye uko byahora.
atakuvuga ngo abantu basoka bambaye udufutse umunwa, atakuvuga ngo indege ntizigenda, atakuvuga ngo abantu bavoyaje. No, turasenga twinginga gushika igihe tuzobona byose bikuweho, dusubira bwa buzima bwiza. Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nahabwa icubahiro. Nuko rero tumenye ko hari amasengesho Imana yishura byihuse, n'andi masengesho Imana yishura bitevye. Si ukuvuga ngo nuko yakwibagiye, urabyumva? Si ukuvuga ngo nuko yakwibagiye canke yabihevye. Imana ntigera yibagira ikintu wayisabye, gusa yishurira Kwisaha yayo. Ndabona muri Bibiliya Zakariya na Elizabeti bari barasabye Imana umwana, kubera Elizabeti yari ingumba hama, ariko Imana ikaba yarabemereye umwana. Babona bageze mu za bukuru, barashaje, babona petete Imana nta bikoze, akora nta nubwo itabikoze, nta ngorane. Zakariya yari umuhereza, aguma kuri igihugu c'Imana, agenda uko Imana ishaka, agenda yubahiriza amategeko y'Imana. Hama ari imbere y'Imana, umumarayika aramuzana amubwira gutyaye ko amasengesho yiwe yumviwe, agira amuhereza umwana. Yesu ntabwo icubahiro. Zakariya atangara ukuntu agira n'umwana ari umusaza, kandi umwana marayika amuha n'izina ngo umwana azokwitwa Yohana. Azari umwana adasanzwe, umwana atazonywa vino, umwana atazonywa biboreza, umwana azokuzura mpemu yera akiva mu nda kugeza kure. Yesu ntabwo icubahiro. Kandi turabona ko Elizabeti nyuma y'amezi 3 yabonye Yesu aminda, aza kubyara, aratangarira ibintu Imana imugiriye mu zabukuru ashaje, ku Imana imunejereje, imutatuye mu bandi. Yesu ntabwo icubahiro. Rero twame tugire kwizera muri twebwe, kubera kenshi ukwizera guke niko gutuma ubona umenga iryo sengesho Imana ntiyayumvise canke izogishura. Turi kwizera muri twebwe, tumenye ko ibyo twasenze Imana tugasaba Imana nimba biri mu bugombe bwiza bw'Imana, ni ngombwa byoteba cyangwa byotebuka bizoba kandi tuzobibona. Yesu abagirire neza, Yesu abiteho, Yesu abaho umugisha.